niro cacu Landry reka duse nk'ababandanya ariko reka kwa Madrid reka duhere kuri ku nkuru yiri biravugwa Liverpool ngo yakiriye ubutumwa bwanditse neza bwumvikana buvuye kwa Perez nabo bakorana bababwira ngo nimba mwarumvise ko twigeze kwifuza Ibrahima Konate nk'umukinyi twokoresha muri projet zacu z'imbere mu bwugarizi atiyo nkuru muyifate ko yabaziye nko mu ndoto mwari muryanye murarota mubifate ko bitigeze bivugwa twebwe Madrid ntabwo muri plan z'iwacu umudefenseur twifuza si Ibrahima Konate nibwo butumwa Liverpool yakiriva buva bwavuye kwa Real Madrid na Perez byanteye kuca nibaza nti Madrid kubwiye Liverpool ko batigeze bifuza Konate ntabwo bigeze bifuza Konate vy'ukuri canke se ububi bwa Liverpool no munsi buhari butumye Madrid hindura ivyimvira uno munsi ububi bwa Konate sino buhagarara ko cane hari urugero rw'abakinyi bitwa beza mugabo batokubakirwa ko projet ahubwo bakompleta bari muri projet nibwo uwo mugabo witwa Ibrahima Konate n'ubundi arimo nari muri iyo kategori ariko numwe mu bakinyi beza iyo asanze ari muri effective nziza uno munsi muri equipe ya Liverpool bari muri carence sino nayita carence bari mu bibazo ntariko ndatahura nanje ico bivako kubera ko ibisabwa kugira ngo equipe ibe nziza Liverpool yarabihawe mugabo abakufasha umugabo witwa Anslot gukora recruitment directeur sportif ndetse n'abandi kwa Liverpool bize projet nabi biga projet okutariko kwa Liverpool icari ku banyamukuru kwari kubanza gutangura gusana defense kuko uribuka aba bahungu muri mediane nta myaka 3 baramara kwa Liverpool uyu n'umwaka wa gatatu bose kuko ubwa mbere hagenda Jorginho Wijnaldum nyuma ya Jorginho Wijnaldum mediane yari isigaye umugabo witwa Thiago Alcantara Fabinho Jordan Anderson n'umugabo witwa Saido na Bikeita bagiriye rimwe Thiago Alcantara agira retraite Jordan Anderson aja muri Ajax d'Amsterdam Fabinho agenda muri Al-Ittifaq niba ntibeshe iri rimwe ba Karim Benzema Al-Ittifaq ya Al-Ittifaq na Bikeita va muri Liverpool nawe yerekeza handi Klopp aja kuri yo pressure kumva ngo ngiye kuba ubuzima gute bumeze gute butagiramwo mediane asimbira ku isoko azana Endo Wataru azana Ryan Gravenberch azana Dakina amukoye kwa Ben Dominic azana Soboslai azana umugabo witwa Alexis McAllister baca biyunga ku mwana yaramaze gutegurwa na Klopp nyene mwiza yitwa Curtis Jones mediane ibirabonetse amarazo majaje muri equipe abatanguye kugaragara nkuko mediane ari umutima wa equipe hari ibibazo Liverpool yinyegeje ku bwiza bw'abamediatere birengagiza akazi kamaze gukorwa n'abaratero babo Trent Alexander-Arnold na Robertson birengagiza umugabo witwa Virgil van Dijk babona bwa bwiza bwa mediane umengo defense yasugarukana fresher mugabo mediane umuzi bazoyikagura cyangwa umuzi nabo bazoyimetriza ayandi ma equipe bwa buruhe bwa Konate bwa buruhe bwa Robertson bwa buruhe bwa Trent Alexander-Arnold burasubira buja hagaragara Konate rero yabaye mu ubwo buzima bwo kumva ngo ndumu defenseur mwiza ahabeza bari mugabo ubwiza bw'iwanje ntibunyemerera kwitwa ubuheka projet ibi rero muzi abantu bariko baravuga ngo Konate yarabaye nabi nivyo Konate ndemeza ko umusaruro wiwe siwe twifuza kwa Liverpool mugabo no shingira kuvuga ngo ariko arazira ugusamara kw'abarongozi batunze umukinyi bazi karitafise bazi kubwiza bwiwe bwabaye dependa cyane kubwiza bw'umugabo witwa Virgil van Dijk ariko ubwiza bw'ubwoce bukompleta no bwa Van Dijk bubabwiza do plus bafasha equipe bigiye bitandukanye imyaka yose amaze kuva muri RB Leipzig c'était en 2022 niba nibuka neza aza muri equipe ya Liverpool uno munsi bakagomba kuba batanguye kwiyumvira gusubiriza projet muri defense na cyane umugabo witwa Virgil van Dijk urutiga umugongo gwa defense kandi ari wo w'imyaka myinshi muri projet kugira ngo nibiburiburi barondera uzoza kuba yakompanya umugabo witwa Konate
agasubira akarenovera bwa bwiza bwa Konate akavuga ati nimba ari jewe naje gusubira Virgil van Dijk hari karite bambara mwitandukanye ne muri Konate reka Konate rero garoke twubake kuko Konate no afite imyaka 25 mugabo no muzi Ibrahima Konate abantu bazoza n'abamaze kumukura ko amaboko orke siwe Liverpool yaragoswe defense yakagomba kuba yari gusubirizwa n'imbere yuko basubiriza Mediane kuko Trent a 18 araduze muri equipe ya Liverpool kuva ico gihe Trent ntiyasuye kwitwa mu backup yahoze ari titulaire kiretse yavunitse Robertson azavuye deuxième division yaje Jurgen Klopp amwubakira ko projet imyaka yose Andy Robertson ahamaze yatangwe kuronka karuhuko haje umugabo witwa Costas Tsimikas umugabo na Costas Tsimikas ugiye guharura inkino ya Kinyi Robertson akomeye yicaye ninke vyumvikana ngo uko kuntu tubona Konate umenga hanogeza ahantu abantu bose bamuhaga sububi bwa Konate ni ntunganyo novuga ngo zabaye mu gusamara kwa Liverpool uno munsi bishobora ko binaciye intege equipe yitwa Real Madrid ifatiye ku musaruro Liverpool kuraronka uno munsi bakibagira ngo nubundi gutunga Konate n'umugabo witwa Del Gabriel Militao nta kintu na kimwe wabutunze ni yari kuba Konate muri 2023 nta kintu na kimwe wabutunze kuko si Konate afise icazo kwigira kuri Del Militao bakina bimwe aba defenseur nk'aba Konate baba bashaka ahantu basanga mu defenseur akoresha ubwenge nk'uko William Saliba nk'uko kuntu bakinana na Virgil van Dijk ndetse aba defenseur basi bari for technique magusumba gukomera mu biguvu ivyo rero no munsi Real Madrid yatanze message muri Liverpool avuga ngo umugabo witwa Ibrahima Konate twavuye muri course yo kumurondera twari twiteze ko azozira ubuntu muri 2026 ariko twamaze closing yo deal yo kwiyumvira umugabo witwa Ibrahima Konate nkaca niyumvira ngo ubwo Liverpool itabaye gusamara burya je no ariko aravuga umugabo witwa Mark Gehi muri Crystal tunza aba defenseur babiri Mark Gehi n'umugabo witwa Maxence de la Croix mu France ugiye kuraba uburyo bakina de la Croix niwe mwiza uzana muri Liverpool agakompleta Konate mugabo niba uhisemo kirukana Konate gura Gehi mugabo uzi ko gifise Konate muri projet zawe zana Maxence de la Croix okazo Virgil van Dijk adahari niwe mu defenseur for techniquement ashobora kugarura gwagwego gwa Ibrahima Konate tugasura kubona Konate mwiza ingingo ya Madrid bona Hazard kuva inyuma ya Konate narijya tubona ngo nabo uno mwaka ugomba ubu wa gatatu ntabaxiare zine na stand bafise consistency muri Axe Madrid ifise izoba ningingo nziza Madrid izoba bera inyungu mu myaka iza ntibazova sanga bicujije ubwo ni message nziza kuri Liverpool gusumba ko yo message nziza hari Madrid kureka Konate ya na makuru yashizwe abona na David Ornstein wa The Athletic mu gihugu cy'Ubwongereza avuga ati Madrid ishobora ko yamenyesheje equipe ya Liverpool kitigeze inifuza ko yo kwibika ko umusore wabo ariko tubanze tubinzira imwe canke zibiri inzira ya mbere eske projet de Madrid ubwo yoba yifuza umukinyi do style nka Konate ko tubona abakinyi bakina style babafise ariko kandi tubihuze nibihe canke n'uburyo Madrid yagira akora mercato mu myaka yeze donc mu bijana no kwinza abakinyi bakiri bato canke abakinyi bitwa kari beza mu migwi bariko barangije contrat kubera ko baronse message ya Real Madrid bakangongeza amasezerano mu migwi yabo baronse offre bikarangira bagiye muri Real Madrid Madrid kironga iyo opportunity ni opportunity Madrid nabonye bashobora ku exploiter nubwo kwico kibanza baba bafise umukinyi na cane iyo bamaze kubona ko umukinyi ari umwana paraporo yabo bafise mu ico kibanza ko dufata karura abakinyi Madrid ifise bakina style mécanique yari Rudiga yari Militao na Raúl Asensio ariko araduga mugabo no muzi dufasha karura Raúl Asensio bigaragara ko yagiragira ikibazo cyuko ari umukinyi mental marimwe na rimwe yicanganya ariko uravye touche yiwe ni nziza nonge bisaba ko Madrid muba hafi ukabona ngo rimwe na rimwe turashobora kuzobona Raúl Asensio ugwego gwiwe canke yamabara yakora asubira kuyakora kubera ko deja uno musi equipe irikira cha mabureverse matandukanye kudahuza hagati y'umenyereza n'abakinyi iyo babuze insiza abajamba bamenshi nibindi umusi bayibuze kandi ari wasuye gukora ikosa azoba perturbe mental bivuze ngo uri kuraviza maturity nk'umusubirizi wa Militao Konate ni mwiza kuko ntabaje kuba nosele mu musubiriza ahubwo baje guba umukinyi atuma wowe urumenyereza ushira kuri pressure Militao ukamubwira ngo nta excuse yo kuba mubi ugifise mugabo no musi ndemeza ko gitunze Raúl Asensio bivaye na profile afise Militao yoba mubi ukagumu we insista gusumba uko nawe ubwiyo
yomenya ko afise umukinyi nka Konate rimwe na rimwe hariho excuse atogira gute atogira imyaka 26 ico ni cambere kuri Konate ikigira kabiri hari abantu bashobora ko mubibona muri style y'umukinyi ari mekanike mugabo jewe ndiko ndinspira umupira w'amaguru no musi ugeze Bayern ni equipe ya mbere iri kirakira umupira mwiza ku mugabane wa Buraya sivyo Total football babitweretse imbere ya equipe ya Paris Saint-Germain ya Paris nimba babitweretse meme na Arsenal nabo batsinzwe bakinye football nziza voilà uno musi hari amakosa muri ko murabona muri axe centrale ya Bayern ya hagati ya Upamecano na Jonathan Tah Eport bafise style zimwe kandi wanashaka ufashe umupira uri muri Konate touch ya Konate nubwo ari mekanike twigeranye ni yata ufashe kwegeranya ni yata wanashaka ne Upamecano harimo afise touch nk'iya Konate mugabo kubera bisanga muri equipe yuzuye erego no munsi ari kintu tuvuga ngo naka yabaye mubi ego yabaye mubi ntariko aratanga version yiwe nziza mugabo ho haba mukikuje bo bariko batanga kugira ngo bakavaringe bwabo bibwiwe nawe yisubireko kuko no muzi wo ufise umugabo bitwa Jonathan na Joshua Kimmich na Pavlovic canka na Goretzka imbere yawe ukagira Stanisic na uriya muhungu munya Autriche akina kuri kabiri Konrad Reima ni giki kintu cyo gutuma witwa Jonathan Tah iyo tushu utayiteresharja naho butayifise urayigo kavuga ati ibintu ngomba navyigire mu kibuga nutakara Kimmich arambona nutakara Pavlovic arahari mugabo no munsi kwa Liverpool Mohamed Salah yahora atanga ingufu zo kugora equipe adverse ariko arazitanga Luis Diaz wacamuvise adversaire ragupressa ku buryo hagerana we Konate na vya bindi wahuruze gukina bitakara naho rero ariko ndagaruka kuvuga ngo bivanye naho umupira ugeze tukaramenyera zisi y'umupira w'amaguru kiratunga amenyeza abataktisye cyane bashaka ubwenge canke bafise yo capacité yuko umukinyi bamuhindurira style akina yari mekanike akamubwira ati twe dukeneye ko kina ivyo byo gusekana ukabiyeba notama rero abanyemeza bazabi Alonso aba Vincent Kompany aba Arteta aba Luis Enrique washo kuri mekanike mugabo bivanye na style doje yiwe ukaba utotanga ibiri mekanike cyane ahubwo akakwempoza kugira gute ukina unamusi tubanze tugaruke kuri Real Madrid umukinya kino style ya Dini Wilson bamfisa rumwe kandi nimba ari ikintu kiriko kirice equipe ya Madrid mu magrand ndef yahuye n'umwataka remeye mu bijanye no kuganya madiwere mugabo yitwa Dini Wilson ari hasi rezo pour laquelle mbonango ibi bintu David Orten avuze yari yaziritse iki ndazi yari yaziritse Liverpool nimwongera amasezerano ibi bintu David Orten avuga ko Madrid ishobora kuba yavuze ko itigeze nifuza Konate ndabibona nk'amayeri kuri equipe ya Madrid kuko nuno mwanya nta makuru dufise ko Konate ari pre kwemera offer azobwa na Liverpool bukurikira nimba Madrid dufata akaruce simvuze kwicara kadini kuko kuna munsi na pressure ya Madrid na Liverpool bafitane buryo babanye kuri Trent voilà ubwongira uri kwivuga ko Madrid yobishaka guhisha situation yabayemo Liverpool babwiye ati igomba kubarega ati ngo bari kwa front umukinyi wacu tugifise bikini deja amateko navyemera niburi wemerewe kuganiriza umukinya sigaje 6 mois de contrat gwera nko mu kwezi kwa mbere Madrid iri capable ntisurusha bose kuganiriza ariko no munsi nkamwe Madrid yokwemera ati bien sûr twarifuje kumugura barashobora kurondera nibindi zindi preve zemeza ngo Madrid bari yazi n'umukinyi wacu kandi ataragera ko bagira gute ko bayaganaho Madrid bari très professionnel ari amakosa mwamwe yutuyeri dutugiye dutandukanye batagwamo kuko uravye projet yabiri sportif uno munsi jewe Dean Hudson ndemeza ko ivanye n'uburyo basubirije projet bateba ashitsa aba indiscutable oro yaragivise umwaka umwe cyangwa ibiri yo kurindira none munsi dufashe axe centrale tukayiterekamo Militao na Konate umufise ni bokina wowe urinde nka Real Madrid tukuzi uno munsi equipe ziriko ziba mu bibazo by'uburyo wonanirwa gutora umukinyi maka 26 kubona eske uzomuhemba miliyoni 10 cyangwa 8 azange Ibrahima Konate ashaka Real Madrid guys Konate ni mwiza tube twemeranya muri make ni profile nziza kuri bakinyi Madrid uno munsi nimba twarabonye Eder Militao akinana na David Alaba nimba twarabonye burya Madrid iri ni imwe mu ma defense nimwe mu equipe yigeze gutunga defense ifise abakinyi babiri bari fort technique kandi batanga umusaruro urengeye abakinana bari bakompletana kuko uravye Ramos ivyo ukarabona Rafael Varane Ramos yari fort technique magusumba Varane mugabo nuko yaramaze kwishira mu Alonso abashaka equipe kina dufate equipe mwakuza winjije Konate ugatunga Konate ugatunga Dean Hudson ugatunga Militao ugatunga na Raul Asensio kuko aramakuru avuga ko nubwo harabagiye baravuga ko ashobora kongwa amasezerano witwa Antonio Rudiger mugabo sindayibona muri projet Real Madrid mugabo no munsi kumbwira ko okwitesha Konate uri Real Madrid ngo ugomba hongera amasezerano mugabo witwa Antonio Rudiger cyangwa ugomba uje kurondera umukinyi do profile akinisha ubwenge uzogura amafaranga menshi muri equipe Real Madrid navyo mbona ahubwo ndabona Madrid yoba iteguye equipe nziza nkamwe yoba ifise aba defenseur banemeje kudondagura harimo Konate Dean Hudson n'umugabo wazwi izina rya Raul Asensio abo batunza ari bane
ukaba uzi ko ku nimero zibiri tunze Trent probably mu kigu ujye usubiza Carvajal mu gihe utaramusubiza ugatunga Carvajal na Trent ku nimero zitatu kuko Mendy no bagwiye ati ndafise amasezerano kandi sinteguye gusohoka ukamutunga na Alvaro Carreras hama ukagaruka muri ya profile yo kuvuga ngo abari matire ni bakina bataraba matire nabo ils pas droit rero ni wakora ikosa ndakwereka ko Carvajal ari hano witwa Trent nubwo waje ufise profile mu star uzokwicara wari uburyo Carvajal akina ubwire Carreras rego no munsi ibintu bituma dushaka kutazobona Carreras mwiza ukwimukiye muri Benfica umuhaye ubasha bwose bwo kumva ngo aje kwenda discutable muri ariko ikintu cyo cyo natuma dusura kwiyumvira yuko Real Madrid ishobora kwigira kuramo akarenge kuri Ibrahima Konate gahoro wibuke ko mu minsi iheze bavuze ko bariko bararega umugabo yitwa Dayot Upamecano muri equipe ya Bayern Munich nazo barangije amasezerano nibaza ko ari mu Budagi nabonye abantu bari yatashe cyane ku bintu byabo ndavye kaya baye kuri Alphonso Davies nta kinyemeza yuko na Upamecano umwanya yatokongeza amasezerano Alphonso Davies soroshe ni kicuye umugabo wa France ari muri Liverpool Alphonso Davies we yari nuwo mwana bazo muri projet y'imbere imyaka myinshi mugabo n'umuzi Dayot Upamecano arangije amasezerano agahitamwe kuja Madrid kuko nawe nyine wumvenga ari convaincu no kumva ko Real Madrid yamurondeye ariko na pressure sinibaza ko ari Real Madrid bohava biyumvira ko bagakora nkino yerere no yita nkiyakozwe na Liverpool kuri Gakpo na Isaac nako kuri Isaac na Ekitike yo kwiyumvira Dayot Upamecano mu gihe hejeje amasezerano ko wacumuza n'umugabo witwa Ibrahima Konate yo behejeje amasezerano naho gacumuza atano umuguzi aba n'abagabo babiri bavize profile zisa nubwo barabaje ari Ibrahima Madrid nshaka kwiga Madrid ishobora gucuzinga umwe hano mugabo uno muzi nimba tugezano dutangura kubwirwa ngo Ibrahima Konate bashobora ko bakwema akarenge peut-être ko Madrid bariko baratega ubwo abana bino bihe bibi Liverpool irimo mugabo usubije ubwangi inyuma kanibuka abana bagabo bakinana muri Leipzig imbere yuko basohoka jewe nari gucagura Konate gusumba ko nari gucagura umugabo witwa Dayot Upamecano mugari wabaraho ngo uwongo ni Madrid je mbona ko yagiye mu kantu ka kubwenge igashaka kureka ku expose ibintu kuko nemeza ko nako ndavuga uravye Konate ko urabona ati ibihe bibi amahirwe menshi ko bwawe ni gushaka guhumya azi Madrid gusumba uko bavuga ngo babivuyemo kuko Konate nimba afise message kuva sezitangura amazero bage baramuha bikanka afise message yo kunashobora kuba yagana Trent no muzi akaba motive nibiye biri Liverpool kiracamwo bakayimuta ko vyose babona ko atacagishoboye batabona ubunyantege bwa Van Dijk gusumba uko nguno musi Upamecano umwanya wende ivyumvira bivaye nibiye vyiza Bayern irimo Bayern ni equipe du convaincre shaka kumotive umukinya ari muri projet yayo kuko hariya mu Budagi baba batanguye projet nshasha bari kumwe n'umugabo yitwa Vincent Kompany kandi amafaranga uno musi abadagi barahindutse bakora yatanga nivyo ni Ibrahima Konate reka turindire turabe imisi imbere iraduha iki ariko muri Madrid nyene